Muy buenos días a todos los mwaramutse presentes, mwebwe mwese muri hano todos los que están conectados ndetse a través del n'abihuje natwe biciye kuri satellite Amazonas canke kuri internet allá en hariya Monterrey, muri Monterrey misionero Miguel Bermúdez Marín, umukwiza butumwa Miguel Bermúdez Marín la congregación que pastorea el mu reverendo ikoraniro Epifanio yabowe na López. Revera Epifanio Lopez. Que Dios te continúe bendiciendo grandemente. Imana ibandanye kuguhezagira cane Misionero Miguel Bermúdez Marín, umukwiza en este butumwa tiempo final, Miguel Bermúdez Marín muri iki gihe ca siga nyuma usando ibandanye grandemente kugukoresha la obra de cane Dios mu gihugu c'Imana para bendición de todo el cuerpo, kubw'umugisha también, umubiri w'ibanga wose ndetse n'ishengero ryose ry'umwami y también a todos los que ndetse están aquí presentes de los n'abandi diferentes bose países, bari ngaha bavuye mu bihugu bitandukanye y los de Puerto Rico hamwe también. n'abo muri Puerto Rico Dios les nabo. bendiga grandemente. Imana ibahezagire Tengan cane una hermosa mañana, muri kino gitondo ciza co kuw'Imana, que munsi vivimos aho dukoranira hamwe kugira ngo dushemagize Imana y buscar de sus bendiciones. turondere imigisha yayo Todas vienen por medio. ariyo yose iza biciye mu ijambo ryayo. Vamos en Turabe nuestras Biblias muri Bibiliya en el libro mu gitabo del Apocalipsis, c'ivyahishuriwe Yohana en el capítulo mu gice 12, ca kabiri verso 7 en adelante, dice: umurongo w'indwi ukabandanya haravuga ngo después hubo una gran batalla en el igice cielo. ca 12 umurongo w'indwi mw'ijuru havyuka Miguel y sus intambara ángeles Mikaheli n'abamarayika biwe bagwanya el dragón y sus bagwanya ca igisato kigwanana n'abamarayika ángeles, bacu prevalecieron, ntibatsinda ni se halló ya lugar kandi para mu ellos en el ijuru cielo. ahabo ntihaba Fue hakiboneka lanzado fuera el gran dragón, ca gisato c'amahero kirakororwa nico ya nzoka ya mbere yitwa murwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari mw'isi bose, gikororerwa ku isi, abamarayika bacu bakororanwa naco. entonces oí una gran voz Mw'ijuru en el cielo que numva ijwi decía: rirenga riti ahora ha venido la noneho salvación agakiza karashitse y el reino de nuestro gashikanye Dios n'ubushobozi y la autoridad de n'ubwami bw'Imana yacu Porque n'ububasha ha sido lanzado bwa fuera Kristo el wayo, de nuestros hermanos, kuko umurezi wa bene data el que nos akororewe acusaba hasi delante de nuestro Dios. yahora barega ku murango no mw'ijoro imbere y'Imana yacu. Recuerden que es lanzado del cielo. Mwibuke ko yakorowe akurwa Ya mu no puede ijuru, acusar allí porque ya él rero allí en el trono ntashobora kubarega como kuko intercesor, ari hariya ku ntebe nk'umuvugizi el Señor, umwami. y al ser lanzado del cielo, Kandi mu gukororwa rero akuwe mu ijuru, porque kuko ya no puede acusar ubu ntashobora kuturega, a los escogidos de ntashobora Dios. kurega abatorejwe n'Imana, Y por cuanto kandi kubera ko amaraso yari hariya ku ntebe yo kutuvuganira ariyo yakora yatwingingira, los yavuganira ibiremwa abantu que han creído en Cristo en su abizeye primera Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere, venida, y nuko él los acusaba, pero we yarabarega allí un intercesor. ariko hariya hariyo umuvugizi. Ahora al él salir del trono Rero del we intercesor, mu kuva ku ntebe yo kutuvuganira, el diablo Sekibi entonces es lanzado nuko rero aca ajugunywa, y nuko eso está en el libro de los sellos en ivyo biri mu gitabo Apocalipsis c'imatanije ku 26. rupapuro rw'146. Al mismo tiempo que el diablo cae del Mw'ico cielo, gihe nyene Sekibi akarogwa avuye mu ijuru encarnado en un akaza yambaye umubiri mu muntu, mpwemu yera w'Imana nawe araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. y ellos le han vencido por medio de la Nabo sangre bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga naye kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. alegraos cielos, Nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo,
ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga kuko umugwanizi bamanukiye ari n'inzigo nyinshi azi ko afise igihe gito. Aho yandika ngo imyaka 3 n'igice kugwana urugamba rwiza. Ico cigwa tugiye kumviriza turabe n'uyu munsi bwabuze 16 zo kwa kane muri 2002 muri Cali Colombia. Yakoresheje cyanditswe cyo muri Timoteyo wa 2 gice ca 4 murongo wa 4 kugeza ku 8. Murashobora gufata ivyicaro byanyu muri kino gice tugiye kugira muri zino nyigisho za Bibiliya. Muri kino gihe ca nyuma hariko haraba igikorwa hamwe n'umugambi w'Imana vyahanuwe vyavugishijwe integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami. Ivyo Imana iriko irashitsa hagati mw'ishengero ry'umwami uyu munsi ni ijambo ririko rihabwa ubuzima, ririko rirahabwa ubuzima, ririko rirashitswa. Ivyo vyahanuwe, nta kindi kintu gihari gitandukanye kiriko kiraba muri kino gihe ca nyuma. Harasezeranejwe kandi harahanuwe kandi Imana yaravyerekanye, ivyereka Revera William Branham ko kwiherezo ry'ibihe ko hari kubihema rini Carpa Cathedrale, kandi benshi n'abizera bamwe data Branham wevuganye na bamwe muri bo bavuga ngo n'ubihema ntari hari ntirirashitswa. Kandi vyongeye baracarindiriye ko bavuga yuko hatarashitswe ivyahishwe 11. Rero murabe umugisha Imana yaduhaye kuba turi imbere mu gushitswa kw'iryo sezerano, turi munsi yaryo. Kuko rimwe na rimwe umuntu ariyumvira ivy'Imana yavuze ndetse n'ibintu bikomakomeye Imana yamye ivuga biciye mu bavugishwa nayo, ivyo izokora muri kazoza turabona muri kahise, tukabona ibintu bikomakomeye Imana yariko irakora n'ivyo Imana yariko irahanura muri kirya gihe ko bizoba muri kazoza, nuko tukaraba muri kazoza tukarondera ivyo. Ariko kenshi nibatahura ko ibintu biriko birashitswa uwo mwanya nyene bikabaca hejuru. Murabe ibintu bikomeye Imana yakoze ingere yabikoze, kandi incuro 9 ku 10 ivyo biri bimatanije urupapuro rwa 17. Benshi birabacika kubwo kuntu bihishurwa. Umuntu arafise ivyiyumviro vyiwe vy'Imana itereza gukora hamwe n'ivy'Imana izokora. Nkuko namye ndabivuga, umuntu yamari wa wundi, yamari nkuko yahoze, yamari karashimagiza Imana ku vyo yakoze, akaraba ivy'Imana izokora muri kazoza, ariko akirengagiza ivy'Imana iriko irakora muri kubu. Nuko biri araraba inyuma akabona ibintu bikomakomeye Imana yakoze, ariko ntashobora kubona ibintu biciye bugufi ivy'Imana yakoresheje kugira ngo bikore. Akaraba imbere, akaraba ibikomeye bije, kandi incuro 9 ku 10 ivyo bintu biba biriko biraba byose biba ngaho iruhande yiwe, ariko yamara bikaba biciye bugufi ntabimenye. Baranezerwa n'ivy'Imana yakoze muri kazoza, muri kahise, n'ivy'Imana izozana, bakaraba muri kazoza, ariko ntibaraba ibikomeye cyane Imana iriko irakora muri kubu. Arivyo aribwo buryo buciye bugufi Imana buri gihe yamye ikoresha ibihe byose. Kandi
el hermano Branham dijo mwedata Branham yavuze que el séptimo sello yuko sería ikimatare yacindwe ko kizoba ari ikintu giciye bugufi. dice una cosa tan tremenda Yavuze ngo sería revelada ni ikintu gikomeye cyane kumbure cyo yishuriwe hari Vatikano, ariko ahubwo como el nacimiento de Juan ahabwaje nko kuvuga kwa Yohana na Yesu hariya mu ruhongore. y miren lo que nos habla Kandi nimwumve ico atubwira mu butumwa igihe cyo gupimwa hamwe n'umugisha bwavuzwe zitanu z'ukwa del 2013 z'ukwindwi muri 2013 ahakaye Puerto Rico. dice Aravuga ahora no sabemos rero ntituzi cuántos meses de Cristo en el cumplimiento mu de gushitswa la gran carpa catedral, kw'ihema rinini Carpa Cathedrale, pero que se va a cumplir, ariko claro que sí. ko rizoshitswa neza cyane no kuvuga ngo ntituzi igihe. Él allí Niko yavuze ngaho el pueblo disfrutando. abantu ntituzi igihe abantu aho bazoba bariko bigina iyo migisha, ¿Cuántos están disfrutando esa bendición? igihe bazoba bariko bigina ni ryari tuzoba turiko twigina iyo migisha. Ubu turiko turayigina. Miren en el libro de citas, Muremu- dice, aravuga viene un avivamiento, muy haje ikanguro vuba cyane, pronto, una gran reunión en una carpa. igikorane gikomeye cyane mu ihema. Ndashobora kukibona. Eso es correcto. Ivyo ni ivy'ukuri. Y dibuja una piedra angular. Acapura ibiri komeze furuka Escribe en la yandika ngo carpa mu ihema una gran reunión. igikorane gikomeye. Ahora recuerden que Rero mwibuke ko en la carpa mu ihema es que se estaría dando niho hazoba hariko haratangarizwa ivyo mwedata Branham yavuze hariya ku rupapuro rw'amajana 2 mu gitabo c'imatanijwe. dice Yavuze la novia ati umugeni todavía no ha tenido n'ubu avivamiento. ntiyigeze kugira ikanguro. Y acá nos dice Ngaha naratubwira yuko haje ikanguro vuba cyane mu ihema, y ese avivamiento lo kandi iryo estamos teniendo kanguro nosotros. twebwe turiko turarironka. Ese avivamiento nadie lo quitará. Iryo kanguro nta n'umwe azoritwaka nka kumwe bivuga mwaya ndirimbo. La novia todavía no ha Umugeni tenido un avivamiento. n'ubu ntiyigeze kugira ikanguro, n'ubu ntiyigeze kuba ikanguro na rimwe. Nta kugaragara na kumwe kw'Imana kugeze kwabo ngo kunyegeze umugeni. Ivyo turabirindiriye. Hazokenegwa ya mituragarano y'ibanga Para despertarlo. kugira ngo irikangure. Azoyirungika yarabisezeranye. El avivamiento de la novia. Ikanguro ry'umugeni twaciye yandika ngo 8 El mituragaro, estremecimiento. ukunyiganyiga. Ahora ella estaba muerta. Rero Las iglesias se we olvidaron yari de yarapfuye, sus credos kandi dogmas, amashengero yibagiye imigenzo na zanemeye, bagafata Bibiliya bagasoma amasezerano, entonces le sería nuko vyobagirira akamaro. escribe Aho la yandika venida ngo del Señor ukuza k'umwami. y dibuja la piedra angular. Acapura ibikomeze furuka n'ibihe by'ishengero, arabidondagura kuva kuri kimwe kuza ku 8 kugeza ku 18 ico buye rikomeze furuka. ¿Dónde es que Ni se hehe estaría llevando a cabo? hazoba hariko harabera iri kanguro? En la gran carpa Ni catedral. ihema rinini Carpa Cathedrale. En la página Ku rupapuro 99 rwa 99 del libro de citas, mu gitabo c'imirongo, párrafo agace 861, k'amajana 861 dice, haravuga mwibuke el séptimo sello, ikimataniro c'indwi ni umurongo wo mu gitabo c'imataniro mu butumwa. Ikimataniro c'indwi yavuze ngo mwibuke ikimataniro c'indwi, la que no fue abierta, impamvu fue kitahishuwe revelado, ntigihishurwe que nadie debía kwari saber kugira ngo de él nada. kwari uko ata muntu n'umwe yategerezwa kukimenya ko n'ikintu na kimwe. Que aún no sabía yo ni una palabra. Nashaka kubabwira yuko atari ijambo na rimwe jewe nari ndabizi ko iyerekwa gaturiya muyandika ngaho ngo ihema Relaciona el séptimo sello con la carpa. yashushanije ikimataniro c'indwi n'ihema, kandi ihema nayo nari hawe mu myaka iheze. Se recuerdan eso. Ivyo Y muravyibuka, aquí está igual. kandi ngaha nico kimwe n'ibibindi Hacia la palabra. bishatse biganisha ku ijambo.
neza neza aho narindi we yahishuye ibimatanije bitandatu ariko nta kimwe yavuze ku kimatanije c'indwi ni kimatanije co mu gihe ca nyuma ntaco yavuze ntiyavuze igihe kizotangurira nibanga nk'uko biri muri Bibiliya dutegerezwa kumenya ibyo mwibuke ivyeshuwe 10 kuva kuri muhuza kuntu guherezo ry'ubutumwa bwa marayika wa nyuma amabanga yose y'Imana azomenyekana turi mu gihe ca nyuma igihe cyo kumenwa kwe kimatanije c'indwi yandika ngo icindwi bingana ikimatanije co mu gihe ca nyuma no ku rupapuro rw'ijana na 28 agace ka 11:49 11:44 rupapuro rw'ijana na 28 murongo wa 11:44 aravuga ngo iki kimatanije c'indwi n'ubu ntikirahishurwa mwe murabizi uko nukuza kwiwe yandika ngo ikimatanije c'indwi bingana ukuza ntikirashitswa canke ngo yishurwe no kuvuga ngo kigaragare murabe ngaho nyene ku 99 aho twari turi ku gace k'amajana 862 ku rupapuro rwa 99 haravuga ngo rero ibanga rikomeye cyane riri muri iki kimatanijwe ntaryo nzi sishobora kurimenya sinoshobora kurivuga ngo bishatse kuvuga ibi ariko ndazi yuko yari imituragaro ndwi yaturagaye umwe nyuma y'uwundi neza neza ivuga ituragara amajwi ndwi kandi yarihishije ikintu nabonye igihe nabona ico kintu naciye ndaba kugira ngo ndabe insiguro yaciguruka ngaho nyene ariko sinashobora gutahura ivyo ari byo ni neza ivy'ukuri murabona isaha n'ubu ntiragera ariko turiko turaja muri iyo ntambuko murabona muri iyo ntambuko iriko iraza yegereza yandika ngo imituragaro ndwi ivuga mu rurimi rutazwi ku ruhande no hejuru yandika ngo ikimatanije c'indwi n'imituragaro ni kuvuga ko ikimatanije c'indwi kijanye n'imituragaro ndwi abana kuvuga mandata William aho ukwizera ko kunyakugwa hehe ni mwiyamani karpa katedrale rero aravuze ngo aho kwizera ko kunyakugwa ko guhindurwa no kunyakugwa tuzokuronka mu gukorerwa kwa gatatu kuko imituragaro ariko ijwi rya Kristo aje afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe agasemerera nk'uko intare yivuga mu byeshuwe igice c'icumi aduha kwizera guhishurirwa ko kuza kwiwe kugira ngo duhindurwe tujane nawe mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama ivyeshuwe 10 ni marayika azafise igitabo gihesha uburenganzira akagihereza uwo muntu nawe akakirya nuko bityo agaheza agatanga mu gushizwa kwera kwa gihema agatanga kwizera ko kunyakugwa mu gitabo c'imirongo rupapuro rw'ijana na 55 agace ka 13 13:87 haravuga ngo rero mu gukora ivyo naje ngaha fise ihangiro ryo kwigisha inzavya za nyuma ndwi aho yandika 2002 hamwe n'inzamba za nyuma ndwi hanyuma n'imituragaro ya nyuma ndwi yo mu gitabo cy'ivyahishuriye Yohana ndabifatanye hamwe muri ino saa turiko turabamwe nce nkurikiza ko ukumenwa kw'imituragaro kw'ibimatanije ndwi
edades ibihe ndwi by'ishengero y escribe las 7 ryandika ngo trompetas, inzamba ndwi las 7 copas, inzabya ndwi los 7 truenos, imituragaro ndwi y escribe la aca yandika ngo enseñanza en la inyigisho mu ihema Es igual. bingana carta, los truenos, imituragaro las 7 trompetas. inzamba ndwi ¿Qué es la enseñanza? mbega niki inyigisho zo mu ihema n'imituragaro Siguiendo la apertura de los nkurikize ko ukumenwa kw'imatanije ndwi ibihe ndwi by'ishengero hejuru yandika ngo ihema por lo cual no ico pudiéramos gituma entrar al campo tudashobora para hacerlo, kuronka ahantu ho kubikorera ico gituma niteze yuko vuba uko bishoboka twebwe turashobora kuronka podemos obtener suficiente ahantu habereye ho gukorera ibyo haba ngaha muri Louisville New Albany nubwo yuko tuzobamba ihema yandika ngo ihema 2002 para que podamos nos kugira ngo podamos quedar dushobore todo lo que el kuhamara umwanya nos guíe umwami wose azotwemerera kuhamara turiko turabikora en la página ku rupapuro 152 rw'152 del libro de mu gitabo citas, c'imirongo párrafo 1353, umurongo wa 1353 también nos dice: nawe aratubwira y estamos esperando tan kandi pronto turarindiriye posible vuba cyane bishoboka modo que podamos tener donde podamos uburyo dushobora kuronka aho dushobora kuzana bose kumbure munsi y'ihema rinini aho ndiko ndumva ndongowe mu buryo ntabanduka kugira ngo nzohavugire inzabya ndwi ziri muri Bibiliya aho ku ruhande yandika ngo 2002 n'inyenyeri ya Dawidi hejuru yandika ihema hamwe n'inzabya y también ndetse en la página 100 no ku rupapuro rw'ijana párrafo 864 murongo w'164 aquí nos habla de qué es lo que aratubwira nos revelan. ico imituragaro ihishura Dice: haravuga ahora se fijan al Rero, abrirse el séptimo sello, nararavye ariko hugurwa ikimaterero c'indwi triple misterio. kigizwe n'amabanga atatu ibyo nivyo mfise Hablaré y he hablado nzobivuga kandi naravuze yuko iri ryari ibanga ry'imituragaro ndwi imituragaro ndwi mu ijuru izobe inyegeje iryo banga aho hazoba ari mu kuza kwa Kristo kuko Kristo yavuze yuko atanumwe azomenya igihe azogarukira hazoba amajwi ndwi iyo mituragaro azohishura uguhishurirwa gukomeye cyane muri kino gihe yandika hejuru ngo imituragaro ndwi ihishura ikimatanije c'indwi yandika ngo ikimatanije c'indwi bingana ukuza k'umwami ari kumwe na Eliya na Mose nukuri ndizera yuko twebwe kumbure ntabyo tuzi kandi ntibizomenyekana ico gihe canke ataragera ico gihe ariko bizohishurwa uwo munsi mu isaha aho biterezwa guhishurirwa nta numwe azomenya kuza kwiwe canke nta numwe azomenya nibanga ry'imituragaro ndwi izohishurwa uwo munsi ahacacapura ibireka bizifuruka n'igice co hepfo igihe c'indwi acara kigabura gusa n'akarongo kerekeza mu bireka bizifuruka bizohishurwa k'uwo munsi nuko rero bashobora kubona yuko ivyo bihura bimwe n'ibindi nivyo dutahura kuri ivyo kugeza uwo munsi kuko ibisigaye biranyegejwe yandika ngo byaramaze gushitswa ariko ivyo byo ntibirashitswa no kuvuga ngo ikimatanije c'indwi nicaye mu cumba numvise ibyo sinabyumvise kumbure ariko nabonye biriko biraba kugeza ku mituragaro ndwi rero
nta handi dushobora gushika atari ngaho naho gusa. Kandi ngaho mu kimotari cy'indwi igihe yacugurura nawe yarabyirengagije, kandi murabona no kure turabona yuko ari banga ryuzuye, haragera isaha kugira ngo iryo banga rimenyekane. Nuko rero aha niho twagarukirije, ibisigaye nabyo bizomenyekana hanyuma igihe Kristo azoba ari hafi kuza ku mugeni wiwe, canke ibizoca biba rero. Ku rupapuro rw'amajana 246 mu gitabo cy'imatanijwe haratubwira hagati na hagati mu rupapuro haravuga ngo rero ndashaka ko muraba ubu niwe wa nyuma agendera ku mafarasi ari wahishura ibikorwa bya Antikristo. Ejo tuzoraba ubugingo buri munsi y'igicaniro, hanyuma ibihano, hanyuma ukusohoka ku iherezo ry'igihe, kandi azoba ari iherezo ry'igihe hamwe n'ibintu byose. Muri iki kimoteri cy'indwi hasukwa inzabya hamwe n'ibindi byose. N'ubu sinzi icyo ari cyo, aho yandika ngo inzabya mu kimoteri cy'indwi. Ku rupapuro rw'151 naho mu gitabo cy'imirongo murongo wa 13:48 aravuga inzambi izovuga. Uyu munsi twabisomye mu hano gatondo aho bampaye amakuru yuko uyu munsi havugijwe shofari, buri gihe bayivuza mu mwaka mushasha, ariko kubera ko wahuriranye na wishaban, no kuvuga ibyo bo bitondera, ntibashoboye kuyivuza kwa gatanu mu ijoro ku mugoroba, barindiriye uno munsi kuwa Mungu kugira ngo abe ariho bayivuza. Kandi ibyanditswe bo buri gihe barafise ibyanditswe. Muri Nehemiya 4:20 avuga yuko Uhoraho azogwana. Murabe icigwa cy'uyu munsi, katurabe twahasomye mu gatondo, ariko reka twongera tuhasome. Nehemiya 4:20 aravuga ngo none rero nimwumva inzamba ivuze muce mukoraniraho aho turi, aho izoba ivugiye hose, Imana yacu ntizobura kutugwanira. Rero kino gice ca 4 kirakomeye cyane. Hanyuma tuzocigako. Murabe ku murongo wa 17 nuko abubaka uruzitiro n'abikorezi n'ababakorera, umuntu wese yakoresha ukuboko kumwe, ukundi gufashe ikigwanishwa ciwe. Ariko ubu n'ubundi murongo, reka dusome hano ku rupapuro rw'151 aho twari turi, agace ka 13:48 haravuga ati inzambi izovuga. Mbega nihe twabwiwe yuko hazovugirwa ibijanye n'inzambi, inzabya n'ibyago? Ni mwihema. Inzambi izovuga, abapfuye bazozuka, nibo bazobanza kuzuka, nuko natwe tuzoca tuduganwa nabo.
igihe ubwiza bw'Imana buzoba buri ku isi. Yandika ngo ahera ha cane. Iyo nzamba izo biriko iravuga yavuze ngo igihe ubwiza bw'Imana buzoba buri ku isi hehe mu ntambuko yahera ha cane h'ingoro imudugunkwe ya Kristo ishengero ryiwe. Ni hehe mwene Data Branham yabonye inkingi y'umuriro ari ubwo bwiza bw'Imana? Ni mwihema iriko ivugana n'ubundi muntu hejuru. Igihe ubwiza bw'Imana buzoba buri ku isi, bitwibutsa urupapuro ahavuga ati igihe no muhemu yera dufise igihe azogera ubwo yambara umubiri. Murabe igihe ubwiza bw'Imana buzoba buri ku isi, azohisha ishengero hanze y'isi, nta nubwo bazoribona igihe rizogenda. Aho ku ruhande ahavuga ngo nuko natwe tuzodugana nabo igihe, aho ku ruhande ya capu ya piramide ibihe by'ishengero yandika ngo ahera ha cane hejuru mwibuye ko bizufuruka, hepfo naho ahera hejuru yandika ngo izuka no kunyakugwa. Murabe ibintu byose muri runo rugendo dukoze ngaho, aho hantu twasomye, ibintu byose biriko birashitswa mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Abana bavuga mwene Data William, tuzoca mu bigeragezo ariko tuzoronka imigisha myinshi. Umwizera wese Kristo, abizera bose Kristo baterezwa gupimwa. Ukwizera kwabo guterezwa gupimwa. Kandi murabe hano mu butumwa uwo Melkisedeki ninde? Urupapuro rwa 23 haratubwira 23 na 24. Haravuga ngo rero murabe hariho batatu muri bo bari hamwe, ariko igihe Aburahamu yahura nabo batatu yavuze ngo databuja. Ariko igihe Loti we hari Sodomu, babiri muri bo igihe bamanuka hariya, Loti akabona babiri muri bo baje, yavuze ngo ba databuja. Murabona ingene byaba. Ubwa mbere Loti ntiyaramuvugishwa, ivyo ni byo kuri. Yandika ngo w'ikiringo c'isezerano bingana, Aburahamu niwe yari iyo ntumwa. Loti ntiyari n'intumwa y'ico gihe. Nuko rero wewe ntiyari afise guhishurirwa na kumwe ngo ahishurirwe, we amuhishurirwe. Ashushanya inkumi z'ibijuju, nico gituma inkumi z'ibijuju ntizifise guhishurirwa kwazo. Ivyo ni ivy'ukuri neza neza. Yashobora kubita ngo abami nka 12 muri bo. Yandika ngo Loti yashobora kuvuga ngo abami, ariko ntaco bitwaye abo Aburahamu yabonye, yabise ngo databuja. Imana yari ngaho. Mwibuke ko ikimatanije cindeguye ni mu buryo butatu. Imana yari ngaho. Uwo ni we Melkisedeki. Murabe bona yuko hanyuma urugamba rurangiye, Melkisedeki yakoreye umwana wiwe, yamuhaye ubumwe. Nimvira kuri ivyo igice ciwe nyene bwiwe. Rero turashaka kuraba ngaha mu rugero ngaha, turashaka kuraba
mu gishushanyo. Rero aha turashaka kuraba mu bishushanyo ngaha ubumwe, ikiyago kiragaragara nyuma y'urugamba we yaramwihaye, kuko ikiyago ni igice cya Kristo, komuniyo. Hanyuma urugamba yandika ngo ibihe by'ishengero, urumaze kurangira, nyuma y'uko mwebwe muzoba mwarushe, nuko niho rero mwebwe muzogira igice cya Kristo, yandika ngo teofaniya, muca muba igice cy'ico kiremwa. Aca kuri inyenyeri ya Dawidi yandika ngo muba ijambo, ndetse kandi yandika ngo ukwambara umubiri kw'ijambo mu bana b'Aburahamu. Muravyumva? Yakobo yaniganye n'Imana ijoro ryose, kandi ntiyashatse kumurekura ataramuhezagira. Aho hari igihe cyo gupimwa, igihe cyo kugeragezwa kwa Yakobo. Ivyo ni vy'ukuri, urugamba kurwanira ubugingo. Hanyuma urugamba rurangiye, yandika ngo rw'ikimatanije c'indwi ni nk'ikigenda juru. Ariko murabona yuko kw'iherezo kinyika, kizimangana, no kuvuga ngo gifise intango n'iherezo. Nyuma y'uko urugamba rwari rurangiye rw'ikimatanije c'indwi, ivyo arivyo yanditse ngaho, nuko Imana icibaha mwebwe, icibiha, yandika ngo teofaniya. Ico nico kiyago c'ukuri. Aca kuri buri kwezi furuka hamwe n'inyenyeri ya Dawidi imbere, hepfo aca kuri ibihe by'ishengero. Reka tuje ku rupapuro rwa 15, kuko ibyo byose bifise urutonde, nivyo yanditse ngaho muri ibi tugiye gusoma. Nk'uko urwego kwa gatatu nako gufise urutonde, ubwo hazoshikirizwa mu bintu byose byabonywe na Revera William Branham. Ku rupapuro rwa 15 haravuga muri kino gitabo citwa ngo uwo Melkizedeki ninde. Rero Imana mwino ntambuko y'ukurema, hanyuma yaremeye umubiri Yesu, urema muki mwaya mpemu nkuru yo mu ntango, nuko yaramanutse kugira ngo abijambo. Ijambo ntiryari bwabe, ryaravugwa gusa, ni morfe. Hanyuma yigize umubiri Yesu ubupfa, kugira ngo apfe ku bwatwe bwe twese abanyabyaha. Igihe Aburahamu yahura nawe, we yari Melkisedeki. Ahishura ibyo turemanga twose tuzokora mu kukanyuma. Aca kuri buri ko bizifuruka. Buri mwana w'Aburahamu wese, buri mwana wo kwizera, nta nkeka azokora nk'ibyo nyene. Ariko ndashaka kuraba ingene dutegerezwa kuza. William yandika ngo aha ahishura ibizokorwa na buri mwana wese w'Aburahamu. Ndashaka kuraba ingene dutegerezwa kuza kugira ngo teofaniya yambara umubiri. Urutonde niko yanditse. Murabona hari urutonde kugira ngo iyo teofaniya yambara umubiri. Abana kuvuga ku rupapuro rwa 24, umutsima hamwe ni Hosiya bishushanya, mwebwe ntimushobora kuyifata mutaragwana ngo mube igice c'Imana. Yandika ngo abavutse bwa kabiri mwibuke,
muri kino gihe ubumwe ntibwari bwashigweho atari imbere y'urupfu rwa Kristo ibinjana n'ibinjana by'imyaka hanyuma. Ariko Melikisedeki nyuma y'uko umwana we Aburahamu yari yatsinze urugamba, Melikisedeki yahuye nawe amuha vino n'umutsima, mwereka yuko nyuma y'uko urwo rugamba rwo ku isi igihe ruzoba rwarangiye tuzohura nawe mu ijuru. Acapura ibureko z'imfuruka yandika ibyeshuwe 4:1 yandika ngo dugutse hano kandi tuzokongera tugira ikiyago kandi azoba ari amazimano y'ubukwe. Sinzokongera kunywa kuri izi vino canke ngo nge bino vy'imbugwa kugeza aho nzo bifungura nkayisangira nkayinwa ndi kumwe namwe mu bwami bwa data. Yandika ngo hamwe na Mose na Eliya ikiringo c'ubwami. Kandi murabe mu Bikorinto ba mbere mu gice cya 11 aho intumwa Pawulo atubwira ibwirizwa ry'ingaburo yera, ari byo aricyo cabaye ikintu cyashizweho na Kristo ubwiwe, nk'uko n'umubatizo nawe nyine ariko wari umeze, ukozanya ibirenge. Mu Bikorinto ba mbere igice cya 11 haratubwira murongo 26 haravuga ngo nuko rero uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza hazozira. Yandika ngaho ngo kugeza kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ibyo bizokogwa kugeza kugushitswa kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi murabe ibyo byose byararangiye, kuko mu gihe ikiringo cy'ubuntu cyari kicuguruye ibyo bishushanyo byose n'ibigereranyo byarakogwa, aho hari kugera igihe ubwo byari guhagarara. Bwira abantu, bwira Migere ahagarike umubatizo, ahagarike ingaburo yera. None no kubera iki ibyo byose byarangiye? Nuko aho hari ko hasozerwa harangira ikiringo cy'ubuntu, kandi hari ko hatangura mu mwuzuro ikiringo cy'ubwami, aho amasezerano ari ngaho, aho yari kwakirwa na babandi bari kuduga mu ibuye rikomeze imfuruka bakinjira mu mwuzuro mu kiringo cy'ubwami. Kandi ibintu byari byo mu kiringo cy'ubuntu byari kurangira, kuko hari ko harashitswa aho ya ntangamarara y'amezi 6 nyuma yo kw'icumi, ukw'icumi, ukw'icumi na rimwe, ukw'icumi na kabiri, kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu. Aho mu gitabo cy'imirongo hariho ahantu, reka turabe ko tuhatora aho hantu, ahavuga ko intangamarara ya Mesiya ari ico yanditse, ari ico yanditse kibivuga, kuko abashaka kuvuga kuri Yohana Umubatizi, ariko hariko harashitswa byongeye. Reka turabe aho ibyo byanditswe.
Vamos a ver en la página dore ku 70. rupapuro rwa 70. Sí, páginas. Miren en la murabe ku rupapuro 605. murabe ku majana 65. Como a mitad dice, si no, hagati na hagati entonces aravuga ngo tienen nuko un rero mensaje que haza derecho umwe en la afise Biblia, ubutumwa butumbereye neza muri bibiliya una obra rápida igikorwa rodeará la cihuta tierra. kizonzungura isi yose. Y él escribe allí una obra aho yandika rápida ngo rodeará la igikorwa tierra, cihuta y kizozunguruka ninguna isi piedra yose, angular, y la flecha aca será kw'iburiko piedra by'imfuruka angular, n'akarongo kerekeza mu y ibiriko las by'imfuruka últimas 3 edades, n'ibihe vya nyuma bitatu. la semilla Urubuto irá en periódicos material de lectura ruzoja hasta que cada semilla predestinada kugeza de bwa Dios buri haya. rubuto rwose rwatorejwe n'Imana rwose rwumvise. Entonces, Nuko cuando eso toma lugar, igihe ivyo bizoba será una reunión de hazoba todos. igikorane ca bose kandi Yesu azogaragara. Nuko azojana ishengero La resurrección, siendo arijane arrebatado, mwizuka será arinyakure. como vino Juan. Azoba ari nka kumwe Yohana yaza ndetse n'abatoranijwe. Ellos dijeron, ¿por qué dice lo Abigishwa batabizi tiene que venir bo primero? baravuze ati kubera Él iki dijo, él ya vino. abanditsi Ustedes no bavuga sabían. yuko Eliya ategerezwa kuza bwa mbere, avuga ngo yaraje ariko mwe ntimwabimenye. Aravuga ngo bo bakoze ivyo yari yavuze ko bazokora. Ubutumwa bwiwe bwari bwihuta Todos de Israel. Y murabe ello pasó solo en un pequeño muri Isirayeli. We yaciye mu bibanza bibiri bito bito muri Yerusalemu gusa, ariya canke ari uturongo dutatu, aho Yohana yagiye kubatiriza na hariya ku ruzi aho yari karabatiriza. Uruzi rwarumye gusa amezi 6, kandi ntangamarara ya Mesiya yaciye iza ubwo nyene bukwe na bukwe. Yandika ngo amezi 6 intangamarara ya Mesiya. Rero ibintu byinshi estuvieron siendo cumplidas byari biriko birashitswa para ese comienzo muri iyo ntango de lleno de la dispensación del reino. y'ikirengo c'ubwami mu mwuzuro, kuko nibuke ko hari kwasobekerana Una dispensación con otra, ikiringo hamwe n'ikindi, un mensaje con otro. ubutumwa hamwe n'ubundi. Yaravuze ahantu hamwe ati ubutumwa bududubiriza mu bundi, intumwa hamwe n'iyindi, kuko como las carreras de relevo. uko bisobekerana ni nka wa mukino wo guherezanya inkoni. Ahora vamos a Reka rero ir a otro lugar tuje ahandi hantu. en el mensaje Ubutumwa desesperación, umwiheburo en donde nos dice ahatubwira nuestro hermano Branham allí, Dr. Branham haratubwira hablándonos atubwira de esa prueba que le vino kuri ico gipimo, ico kigeragezo camujeko a esa pareja que no tenían hijos. kwa rwa rugo rutari rufise abana. Kandi kugira ngo ntidusome La historia, vamos a iyo una nkuru parte yose, aquí, reka turabe igice kimwe ngaha. cuando ya nace, Igihe yavuka arriba ya hejuru, viene hablando el hermano Branham, muri Dr. Branham yariko aravuga que ko dice, viendo Eliseo que yavuze esta mujer ngo le brindaba todos los favores Eliya abonye yuko uwo mugore, por cuanto le hiciste a uno de estos kandi biranditse hermanos ngo pequeñitos, kubera ko mwabikoreye umwe muri batoya banje nimwe mwabikoreye. Kandi we yubaha Imana mu kubaha umuvugishwa, nokore yabona Imana mu muvugishwa. Yandika ngo kubaha Imana umuntu umuvugishwa. We ntiyashaka ingero n'imwe mu mutima wiwe, ntiyashaka ko amugerera ikintu na kimwe, nuko gusa yakunda Imana. Yabikoze kugira ngo aronke umugisha runaka, ahubwo gusa yabikoze kubera ko yakunda Imana. Rero Elisa yaramubwiye, yabwiye umushumba we Gehazi ati genda umubaze
namba yavuganye n'umwami ibijanye n'ivyo kuko je ndi inshuti ntabandoka y'umwami canke n'umukapitene mukuru wo buzi mbega hari ikintu ushaka kuvugana nawe ndashaka kukwitura ikintu kubw'ubuntu wangiriye we yarangaburiye anyemerera kuryama anyemerera kuruhuka no kuvuga ngo yarafise akabanza ngaho mu nzu kugira ngo arenganye aharuhukire anyemerera kuruhuka yabaye umuntu mwiza rero niki nashobora kumukorera arishura toya cyewe gusa mba mu bantu banje twe turafise ibintu byose bikenewe kugira ngo tubeho nta na kimwe dukeneye nuko Gehasi abwira Elisa ati nta bana afise mukurangeza Gehazi aje kuvuga ayo majambo umuvugishwa yaciye abona iyerekwa aravuga ati uko niko mwami agize genda mubwire yuko mu gihe ntabanduka nk'umwaka kuri no tariki we azoba yibungenza umwana uwo mwana yaravutse rero igihe yamara imyaka 2 acapura imyaka 2 yumvire ingene Mariya ingene yarakuze ingene yarose uwo mwana yarakuze yarafise imyaka myinshi yarageze mu zabukuru murabe kandi imyaka 2 niyo yarafise igihe yamwakwa kandi mwebwe mugwije inshuro 7 uhereye 1940 mutora imyaka 84 kandi bihurira neza n'umwaka wa yubile murabe reka tubandanye mwumvire ingene yakunda uwo mwana kuko biri ngaho mu byahishwe 11 mwumvire ingene uwo mutama yakunda uwo mwana wiwe mwe rudende umunsi runaka mu gihe cyo gusarurwa kw'ingano umwana ari kumwe na papa wiwe mu isaha ikuze mu gatondo umengo izuba ryari ryamuraseko cyane kuko yatangiye gusemerera ati umutwe wanje aho biri mu butumwa haratubwira ikintu mu butumwa bwitwa ngo urugamba rukomeye cyane rutigeze kugwanwa ku rupapuro rwa 13 murabe haratubwira aho haravuga urwo rugamba rwa mbere rwagwanwe rwahereye mu ijuru igihe Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya Rusiferi n'abamarayika biwe urwo rugamba rwa mbere rwabereye mu ijuru nuko icaha nticahereye ku isi ahubwo ni mu ijuru Satani yashiwe akuwe mu ijuru kugira ngo agwe ku isi kandi yaguye mu biremwa nk'abantu hanyuma urugamba rwabanje kubera mu bamarayika rwahindutse urugamba rero rwo mu bantu kandi kigaragara nuko Satani yaje kugira ngo ahonye ibyaremwe n'Imana we n'umuhonyi kandi azanwa n'icyo nyene cyo kugira ngo ahonye kandi bigaragara nuko Satani yaje guhonya ibyaremwe n'Imana ivy'Imana yaremye ubwayo Satani yaje kubihonya iryo ni gari ihangiro giwe ukubihonya hanyuma urugamba rwatanguriye ngaha ku isi nuko rutangurira muri twebwe kandi yamye yivuga rero yamye atontoma yandika ivyishuwe 12 kugeza ku 17 ndetse na 19 11 kugeza ku 21 yandika ngo Mikaheli
Y también escribe Lucifer. ndetse yandika Lusiferi. Ahora, antes de rero que imbere cualquier y'uko batalla se buri rugamba rwose rurwanwa escoger un lugar ni uguhitamwo ahantu habera urwo rugamba, ni ukuvuga ngo ahazobera ahantu hatoranijwe. Mu ntambara ya mbere y'isi bagwaniye ahantu hategerezwa kuba ahantu hateguwe. Nk'akarorero, igihe Isirayeli yahangana n'Abafilisitiya, hariho umusozi muri uru ruhande aho bari bakoraniye mu kiyaya hagati y'imisozi ibiri, niho Goliyati yavuye, nuko yihagira ihanga rya Isirayeli. Aho mu kiyaya niho Dawidi yagiye guhura nawe igihe yari yaciye kwa wa mugezi waca hagati y'imisozi ibiri, aho yatoye ryabuye. Hategerezwa kuba ahantu hatoranijwe. Yandika ngo Dawidi ku mugezi bingana Ivyahishuriwe 22:17 na 21:6. Dawidi mu kiyaya bingana Ivyahishuriwe 17:11 kugeza ku 17. ariko rugamba hategerezwa kuba ahantu hategekanijwe, hatoranijwe. No muri ivyo naho nyene hariho ahantu n'umwe muri babiri aba afise umutekano, aho niho bagwanira. Naco bitwaye imwe agwaniye ngaha ubundi hariya, bityo ariko hariho ahantu habera urugamba aho bahurira. Aho rero niho umwe wese yerekana ububasha bwiwe. Aho ingano zirerekana inguvu zazo ku zindi ngabo. Ni nka rwa rugamba rw'imbwa yirabura n'imbwa yera. Mwedata Branham yarabivuze, wa muhinde wa musangwa butaka havuga gute yuko ari ntambara zibiri, ibintu nk'ivyo. Mbega niyihe yatsinda? Ni yaba yariye cane. Cyo gituma buri gihe tuteza gufungura iyera ishushanya ngaho dutegerezwa kugaburira imbwa yera. Ni ukuvuga ngo ntagire umuntu agira ishavu, intambara n'ibindi, kuko urugamba rubera ngaha. Ahubwo tube abo ku gice aho iciza buri gihe kinesha gitsinda. Nta kugaburira ibyo bintu byose ico bizana ari gono ibindi n'ibindi, haba mu ngo no mu buzi n'ahantu hose aho abantu bagaburira cyane iyo mbaga yirabura. Ibyiza ireke yicwe n'inzara kugira ngo ntiyongere kugaragara kandi. Ifise inzara, igihe ifise inzara ntizogerageza kwigaburira biciye muri we, kuko we ntuzoyigaburira. Nuko rero irondera ahandi hantu, ariko muri wewe oya. Iki nico kibanza co guhanganiramwo, kibanza kiberamwo intambara. Yandika ngo isi bingana ivyiyumviro, ikiyaya c'ivyiyumviro bingana ivyiyumviro, ubugingo. Rero ibi bintu ntibacike. Urwo rugamba rwatangurira ku isi, hategerezwa kuba ahantu habera urwo rugamba, hategerezwa kuba ahantu hatoranijwe aho hari gutangurira urugamba, hakabera urwo rugamba. Ico kibanza c'urugamba cahereye mu bwenge, mu vyiyumviro by'umuntu. Aho niho hahera urugamba. Ivyiyumviro by'umuntu iyo byatoranijwe nk'ahantu habera urugamba, aho rutereza gutangurira. Kandi nuko kuko ingingo ziva mu mutwe, mu vyiyumviro mu mutwe. Aho yandika Ivyahishuriwe 5:1 kugeza ku 10, Ivyahishuriwe 8:1. Murabe kuhereza ry'urugamba hamwe twasoma mwa bwa butumwa bwitwa ngo uwo Melkisedeki ninde, atubwira ku Matara 7:7 Ivyahishuriwe 8. Ese kandi yandika Ivyahishuriwe 19:11 kugeza ku 21 na 17, kuva ku 8 kugeza ku 17. Acapura imizingi 3 naga burungu kagahama, nkibere kubuze furuka. Yandika ngo
mu byiyumviro mu bwenge. Reka rero dukomeze hano aho umwana yavuze ngo umutwe wanje aca aragwara cyane kugeza ubwo papa wiwe yamujyanye ku ruhande, ariko byari byihuta kugeza ubwo yaciye amurungikana umushumba we bamujyana muhira. Nyina wiwe yaciye amushyira ku mavi umunsi wose, ariko hanyuma yarapfuye. Murabe, uwo niwe yari umwana umwe rugenda afise, ari we yari yahawe n'Imana, ariko arasenga. Kandi ijambo ry'umuvugishwa hamwe na niko haragize, we yarazi yuko ari ikintu kitagenda neza, aca purebeka zo puruka n'ibihe by'ishengero, arabidondagura, hejuru yandika 8 mwibuye ko bizifuruka, nuko hepfo yandika uwo mugore bingana ishengero mugeni, umwana w'uwo mugore bingana marayika 8 wa Yesu. we yarazi ko hari ikintu kiriko kiragenda nabi, ingene Imana yari yemeye kumuha umwana akamukunda cyane, kandi we ntiyari yanamusavye. Ikiyongeye ko yari umutamakazi cyane, bitoshoboka ko avyara umwana. Ikiganza c'Imana nico cyamuzanye, umuvugishwa yari yabivuze. Rero yari afite ico kibazo gikomeye, umwana we w'ikinege yari apfuye. Yarabwiye umusuku wiwe ati tegura indogoba ugende, ntihagire ikintu kiguhagarika, ntihagire uguhagarika mu nzira, ntumurabe, ugende utumbereye ku musozi Karumeli, hariya mwisenga ahantu hihishije, hariyo umusavyi w'Imana isumba byose. We yarambariye ati niko Uhoraho agize uzovyara umwana. Rero ndagomba kumenya igituma Imana yakoze ibi bintu. Icyo gituma yamubwiye ati genda uranguruye, nturinde no gusuzuma indogoba, reka yiruke cyane kugeza ushitse. Yari yashitse mu kwihebura, yajyanye n'uwo musavyi wiwe, bagenda bihuta cyane. Yari asize uwo mwana imuhira yapfuye, hari abo mu muryango imbere gatoya harabivuga, nibo bari bamukikuje. Umuvugishwa Elisa yarahagurutse araraba ati nguriye wa mugore w'umunyatsunamita araje, hari ikintu kitameze neza, Imana ntirabimpishurira, sinzi ikiza kuba icari cyo. Imana ntiyari bwereke umuvugishwa icyari cyabaye. Arabwira uwo musavyi ati genda umusanganire, genda ningoga hari ikintu kitameze neza. Rero ukwihebura kwari gufashe n'umuvugishwa nawe. Uwo mugore yari yamaze kuba yihebuye. Murabona, abo babiri rero bariko barahura bafatana. Uwo mugore yagomba kumenya iki jambo ry'umwami rivuga. Umuvugishwa w'Imana nawe ntiyari bwamenye ijambo ry'umwami ryari ryo. Nuko niko bimeze, umugore yashaka kumenya, ariko umuvugishwa nawe ntiyari bwabimenye. Kenshi baba bibaza ko umuvugishwa abizi, ariko Imana itaramwereka. Itaratuma bijya muri conscience yiwe. Reka tuvuga ngo ntiyarabizi. Aravuga ati Imana ntirampishurira impamvu uyu mugore aje, sinzi icyo ndamubwira niyashika. Ameze nk'ushitse, yarakirije ukuboko aravuga ati mbega n'amahoro, umugabo wawe n'umwana wawe bameze neza, barakomeye. Kumbure ngaho Elisa ntiyamenye ko yari karamubaza, amubaza umwe mu bari bagize icyo kibazo cyari gitumye uwo mugore yihebuye. Yari umwana wiwe yari yapfuye. Yaramubajije ati mugabo wawe n'umwana wawe barakomeye. Uwo mugore yarashyitse ku iherezo ry'ukwihebura kwiwe, kuko yaciye amubwiye ati ndafise amahoro. Yaramubwiye ati kugeza ubu ndabonye umusavyi w'Imana, ndazi ko byose bimeze neza, ndafise amahoro, icubahiro,
byose byari bimeze neza kuko ukwihebura kwiwe kwari kurangiye. Uwo mugore yari abonye umusavyi w'umwami. Yaranditse ko ngo ukwihebura kwarangiye igihe yari abonye aronse umuvugishwa. Ni ukuvuga yari abonye umusigwa, abonye Mesiya, kuko abavugishwa n'Imana bose ni abasigwa basizwe n'inkingi y'umuriro bitwa Mesiya. Nabonye ni murabe mu gitabo cy'imirongo hariho ikibanza aho yanditse ko Mose ko yari Mesiya. Mu gitabo cy'imirongo n'abavugishwa n'Imana nabo nuko byari bimeze. Reka tubirabe ibyo biri ku rupapuro rw'140, 141, 140 ku murongo wa 12:54 haravuga hati mu gitabo cy'imirongo, ariko Imana muri buri gihe yamye bifise Mesiya wayo. Yaranditse ko hejuru ngo umusigwa, yaranditse ko ngo Mesiya umusigwa muri buri gihe. Acapara kwibiye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Kwanka ubutumwa bwa Nowa kwabaye ukwanka Imana. Yaranditse ko ngo kwanka umusigwa ruba ari urupfu muri buri gihe. Ukwanka Nowa kwabaye uguhona, ukwanka Mose kwabaye ugutikira. Abo babaye ba Mesiya basizwe bo muri kiriya gihe. Ijambo ryari ryarasezeraniwe kiriya gihe. Yaranditse ko kandi ngo abo babaye ijambo ryasezeraniwe igihe cyabo, ryambaye umubiri, ribaye ijambo rihindutse ukuri. Reka nsubiremo, bo babaye ijambo ryasezeranye ryo mu gihe cyabo, ryambaye umubiri, ribaye ukuri, rihindutse ukuri. Ku ruhande yaranditse ko ngo Mose bingana Mesiya. Rero uwo mugore murabona, ni murabe ku rupapuro rwa 59 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. Gikosowe haravuga hati uwo munsi uraje vuba cyane, umusukoni waratoshe, abanyayisirayeli bararorereye Mesiya. Ubu baramurindiriye kandi ibyizigiro byabo vyimirije gushitswa. Isirayeli zokongera kuvuka mu buryo bw'impemu, kuko umucyo wayo n'ubuzima bwayo vyimirije kuyihishurira. Yaranditse ko ngo Mose na Eliya. Rero murabona ibyo mwenda Tabaranamba bana yavuga ngaha. Haravuga ati iyo we ataza kuba yari ari ngaho, uwo mugore yari kubandanya yihebuye. Ariko iki cyari kihari ni uko yari ahari. Nuko rero yaravuze ati ubu ngize amahoro. Elisa yaribajije ati mbega iki cyabaye? We yarirukanze yikubita imbere y'ibirenge vyiwe. Ivyo vyaboneka ari ibintu bimeze nk'ibitangaje. Umusavyi wiwe yaragerageje kumuhagurutsa, ariko Elisa aramubwira ati mureke gutyo, ivyo ntubikore, hari ikintu kitagenda neza, ariko Imana nirampishurira impamvu. Araheza uwo mugore aramubwira yuko umwana wiwe yapfuye. We yategerezwe guca bivuga, yategerejwe kubivuga. Umuvugishwa n'Imana rero ntiyarazi icyo yokora. Aravuga ati Gehasi, fata umutamana wanje uwo namye ntemberana. Yarazi ko icyo akoze ko cyaba ari ikintu gihezagiwe, kuko ntiyari we, ahubwo yari Imana iri muri we. Elisa yarazi uwo yari we, yarazi ko yari umuvugishwa n'Imana. Mu rugamba rwigeze kubaho, aho hapfuye umugabisha w'ingabo cyangwa umusirikare akomeye, baraheza umuvyimba wo bawuta mu kinogo Elisa yahambwemwo. Hamwe muhabonye
al tocar los huesos de bivuga Eliseo, yuko uwo muvyimba ukoze ku magufa ya Elisa debe estar en Segunda de Reyes, ni mu bami ba kabiri. Segunda de Reyes, Mu bami ba kabiri 13. 13. Está 13:20 dice, y murió Eliseo, 13:20 haravuga hati entrando el año, bukeye Elisa vinieron arahwera bandas baramuhamba, armadas de kandi uko moabitas umwaka a la utashe tierra, ibitero y by'abanyamowabu aconteció que al byahora sepultar bitera icyo gihugu unos a un hombre, kugicika mvura umunsi urizina súbitamente vieron hariho una abari banda bagiye armada, guhamba y umuntu bagize arrojaron batya el babona cadáver- haza igitero cadáver en el bashiburira sepulcro uwo de muvyimba mu isenga yahambwemo Y Elisa, cuando llegó a tocar maze el uwo muerto muvyimba ugikora ku magufa los ya huesos Elisa, de Eliseo, revivió. uwo muntu atararabuka ava hasi arahagarara. nimurabe ibyo bintu. Eliseo era Ikintu cyose Elisa yakora ko cyaba gihezagiwe, aún los huesos. mbere n'amagufa yiwe. Eso está también en el libro de citas. Ibyo birimo kandi no mu gitabo cy'imirongo. Hay un escrito que él tiene Hariho ibyo yanditsemo ngaho que dice, aho avuga vamos a ver si lo encontramos, reka turabe ko debe twohabona. estar en esa misma, Hategezwa kuba ari en esas páginas del kuri uru rupapuro 63, nyene rwa 63, porque es un extracto de ese kuko mensaje. ni umurongo wo muri ubwo butumwa. Vamos a ver aquí. Reka turabe ngaha Sí, la 113, ni ku 113 umurongo 990 w'amajana dice, 990 haravuga hati es de la parte que estamos ni mu gice casi ahí llegando a leer. twariko turashikako ngo dusome, haravuga Pero para hati leer lo que él escribió, ariko kugira ngo duce dusoma ibyo yahanditse umurongo w'amajana 990 ati umuvugishwa ntiyarazi icyo yokora, yaravuze ati Gehazi, fata umutamana wanje namye nitwaza. Yarazi yuko icyo yakora ko cyose cyaba gihezagiwe, kuko ntiyari we ahubwo yari Imana muri we. Elisa yarazi uwo yari ari we, yarazi ko yari umuvugishwa n'Imana. y él escribe allí, Yaranditse ko Eliseo, ngaha ngo Elisa todo lo que tocaba ikintu cyose yakora ko era bendecido. cyaba gihezagiwe. Como la mujer que le dijo si tan solo pudiera tocarle. Nk'umugore yigeze kumubwira ati iyo nshobora gukora ku buyonga bw'umutamana wawe gusa. Ahora vean que por fe ella Rero murabona ko kubwo kwizera creía que yari si yizeye lograba ko tocar el iyo borde ashobora del vestido de gukora Jesús, ku buyonga iba a ser sano. bw'impuzu ya Yesu ko yari gucakira. Y vean cómo todo eso Rero nimurabe ingene ibyo byose en este tiempo final la iglesia bishushanya novia, muri iki gihe cya nyuma ishengero mugeni tocando ririko rirakora el velo, ku mutamana ku tocando gitwikirizo, ese manto que tomó ririko rirakora Eliseo, ku mutamana uwo Elisa yakiriye. y siendo sanada la iglesia novia en Kandi este tiempo ishengero final, mugeni ririko rirakira muri kino gihe cya nyuma, gutyo ririko riraronka umubiri uhoraho uhawe porque ubwiza, por fe kuko kubwo kwizera recibirán las promesas que están rizoronka isezerano riri inyuma y'igitwikirizo, inyuma y'umutamana. promesas que pertenecen Ni a la isezerano dispensación del ryo mu reino. kiringo cy'ubwami. Todo es por fe. Byose ni kubwo kwizera. Ahora sigue diciendo,
arabananya avuga rero ati uwo mugore yarahejeje amubwira ko umwana wiwe yapfuye. umuvugishwa n'Imana ntiyarazi icyo yokora, aravuga ati Gehazi fata umutamana wanje namye nitwaza. yarazi yuko icyo yakora ko cyose cyaba gihezagiwe, kuko ntiyari we ahubwo yari Imana iri muri we. Elisa yarazi uwo yari ari we, yarazi ko yari umuvugishwa. yahagurukije umutamana wiwe aravuga ati Gehazi wakire, genda urambike ku mwana, nihagira umuntu akuvugisha nturamutse umuntu n'umwe cyangwa ngo wishyure umuntu n'umwe, wowe ubandanye ntuvugishe umuntu n'umwe, umutamana urambike ku mwana. ariko ibyo ntibyaturuje ukwihebura k'uwo mugore. ntiyumvise umenga biramuhagije icyari cyatumye afata urugendo. yaravuze ati ndakurahiye uhoraho, ndakurahiye n'ubugingo bwawe, sindagusiga ngaha utajyanye nanjye ngo ukize umwana wanje, kugeza ubwiye ugafasha uwo mwana, kugeza avuze ijambo. ni ukuvuga ngo akora ibyo ategerezwa gukora. nuko rero Elisa ajya mu kwihebura nawe, afata inzira ajyana n'uwo mugore. bashyitse inzu yose n'ikibuga cyose cyari cyuzuye abo mu muryango n'ababanyi bariko bararira baboroga. ni nk'uko biba iyo hagiye umuntu kanaka, haraza abo mu muryango kumuhoza. uwo mugore yari yakoze byiza bishoboka yokora. yari yafashe uwo mwana, yari yamujyamitse ku gitanda Elisa yahora aruhukirako. we yari yamaze gukora ikintu kanaka ubwa mbere. ni ukuvuga ko we yari yizeye. niba yari azi ko ibyo Elisa byose yakora ko byaba bihezaga, yaravuze ati reka ndamujyambike ku iki gitanda, ndazi ko Imana iza kumuhagurutsa. ariko hari hagikenewe ikindi kintu, harakenerwa ikindi kintu kanaka inyuma y'ibihe ndwi n'inyuma y'igihengeri. haba hakiriho ikindi kintu kandi kugira ngo kizane izuka hamwe no guhindurwa kwacu. ibyo byari bifise akamaro nk'uwo mutamana nawo nyene. hamwe n'ibyo byose ariko uwo mwana ntiyari yasubiye kuronka ubuzima. rero uwo mugore yari azi ko uwo mutamana ataco wari gufasha. yari yakoresheje mu kumuryamika mu gitanda, yumva arungitse Gehazi ngo ajyane umutamana. toya, ibyo ntibiza gucamwo, utegerezwa kuza kugira ngo wowe nyene ukore. umuvugishwa yaciye yinjira mu kwihebura nawe. we yashaka ikindi kintu gitandukanye n'ibyo. hazokenerwa ya mituragaro ndwi iri kumwe data Branamu yavuze. yaravuze ati hari ikintu kanaka gitegerezwa kuza, hari ikintu gitegerezwa guhindurira ishengero. mwebwe ibyo murabizi. umuvugishwa n'Imana yarinjiye, rero nawe yari mu kwiheburaho. none ni iki mbe yari gukora? ni iki yari ashoboye gukora? turabona muri Bibiliya mu Bami ba kabiri 4:35 ko we yagendagenze mu ruhande no mu rundi mu icyo cyumba yihebuye. murabona harabayeho igihe aho Elisa nawe atari bwamenye icyo yokora. kumbure yaravuze ati mwami, sinzi ikindi kintu nokora, ndi hano. wowe warambwiye ko mbwira uyu mugore niko uhoraho agize, kandi neza neza byagenze nk'uko namubwiye. ariko niwe wabintegetse, kuko niwe wabintegetse. none agize iki kibazo gikomeye cyane,
kandi sinzi icyo nokora. Nguyu mwana ari ngaha yapfuye mwami, mbega nkora iki? Nta gukekeranya mpwemu yari yaramubwiye ati nimba Imana iba muri wewe ubikinda kuri uwo mwana. Yaciye acapura ku inyenyeri ya Dawidi. We rero yaragiye ashyira ibiganza byo ku biganza by'uwo mwana, izuru ryiwe ku zuru ry'uwo mwana, n'akanwa kiwe ku kanwa k'uwo mwana. Amuryamye ko umwana arasamura inshuro ndwi. Yaciye acapura ko inyenyeri ya Dawidi, yandika ko ngo imituragaro ndwi. Uwo mwana ngaho ashushanya ikimatanijwe cy'indwi, ashushanya Mose na Eliya, ashushanya inyigisho zo mu ihema. Hariko haravugwa imituragaro ndwi. Umwana yongeye kugira ubuzima, kuko ukwihebura kwajyanye nyina wiwe kumuvugishwa, byongeye ukwihebura kwazanye umuvugishwa kuri uwo mwana. Kandi mu kwihebura abo babiri bazanye Imana batuma igaragara, hamwe n'urukundo bakunda Imana, hamwe n'urukundo Imana ikunda ihanga ryayo. Ubwo rukundo rwatumye haba urugamba, igikorwa kirasozegwa. Ibyo bintu byari birangiye. Amen. Uko niko kwihebura gukora. Nibyo, uwo mugore ntiyari kumureka ngo agende, ntiyari kumureka. Yaranditse ko ngo urukundo rwasugumye ukwizera kuza mu rugamba. Murabona imfuruka zitandukanye izo ibi ngaha bishushanya muri iki gihe cya nyuma. Yaba Elisa ashushanya intumwa ya nyuma, nk'uko n'uwo mwana nawe nyine ashushanya iyo ntumwa ya nyuma. Kuko Elisa yararonse imigabane ibiri yari muri Eliya. Reka turabe, tubandanye ngaha muri ubu butumwa turiko turasomamwo bwitwa ngo igihe cyo gupimwa n'umugisha. Arabantu nyavuga ati abantu bamwe ntibagira no mu gice cy'intambwe yo gupimwa, baratakaza ukwizera kuko ntibashingira ukwizera kwabo mu ijambo, ntibarazwa ishinga no kumenya ivy'Imana yasezerana igishengero ryayo muri iki gihe cya nyuma, canke nimba bumviriza ntibavyizera. Ukwizera kwabo kuragoyagoya. Nuko rero kubera ko ukwizera kuzanwa no kumva ijambo, mutegerezwa kuba mugabye ku ijambo ry'umwami kugira ngo ukwizera kubandanya gukura. Bitagenze uko, ukwizera kwanyu kuragabanuka, mugatakaza ukwizera n'ibyizigiro. Hanyuma abantu bakavuga bati ibyo ntibizoshyitswa, mbere ntibishoboka muri twebwe. Rero murabona ko ukwizera kugira ngo kugende kurakura, kugenda kurakuzwa no kumviriza, biciye mu kumviriza ijambo. Rero murabona ko Mudata Branham yari yaratubwiye ku rupapuro rw'122 mu gitabo cy'imirongo, umurongo wa 10:85, yaravuze ati umunsi umwe nzoza n'ihema muri iyi ntara, kandi nzorihagurutsa kugira ngo dukorere ibyigwa ku mugoroba, twige kugira ngo mwebwe mushobore gutahura ibi bintu neza. Dukoranyirize hamwe bene data bose kugira ngo tuhakorere igikorane. Yaranditse ko ngo gutahura neza birushirije. Iki ni ukuvuga ihema. No kuri 10:87 naho nyine arahatubwirira ikintu ngaho. Aravuga ati ndifuza ko noronka uburyo bwo kuza mu gice kanaka nkahagurutsa ihema, nkakoranyiriza bene data bose igihe hoba hariko harabe ikanguro, tukamara iminsi n'iyindi nkabigisha kugeza bibinjiyemwo. Ariko sinizeye ko azovyemera umwami. Murabona turegereje cyane iherezo. Ndizeye ko turi ku iherezo. Yaranditse ko ngaho ngo ihema, akubigisha. Murabona ibi bintu byose. Hariho n'ikindi kibanza kuri 12a, reka tuharabe ngaho mu gitabo cy'imirongo, umurongo w'124.
aravuga ati imana ibyemeye ndifuza ko nofata ikibanza umunsi umwe aho ihema rizogaragara rikaba rihari. Rero ndizeye ko ibyo bigiye kuba vuba. Jewe vuba nzoca mu isi yose, kumbure nzogira igikorane cyo ku rugero rw'isi yose. Ndifuza ko noronka ikibanza aho noshobora kumara nk'indwi nka zitandatu, ngafata rero bya bintu nkabicamwo. Murabibona, ngenda nongera ngaruka, nca mu vyanditswe ngenda ngaruka. Yaranditse ko ngo ihema be ni inyigisho. Murabona ko ibi yavugiye ngaha turiko turabikorakora, turiko turabibamo, turiko turabyumva, turiko turagenda tuva aha tujya hariya, duca mu vyanditswe, mu butumwa bwa Mwene Data Branham, mu butumwa bwa mukunzi wa Mwene Data William Soto Santiago. Turiko turagenda tugaruka turondera. No kuvuga ko iryo jambo ryose ntiryakorokeye hasi, nta nubwo rizokorokera hasi, ahubwo ririko rirashyitswa. Hariko arashyitswa byose ibyo Reverend William Branham yavuze, n'ibyo byose yavuze Mwene Data William Soto Santiago, byose biriko birashyitswa urudome ku rundi. Nimurabe kandi no ku rupapuro rwa kane B umurongo wa 43 haravuga ati icyo dukeneye ni ukumara nk'amezi 3 ahantu mu ihema ryashyizwe mu kibanza kanaka o hanze hari inyigisho kanaka nk'iz'abigishwa n'abakozi b'Imana umuhingamo wose. Tugarageze tugaruke mu ikanguru. Icyo ni ikintu twavuyemo, si ukuvuga yuko twabyifuje gutyo, ariko ni kubera ko ari igihe cyabitumye. Yaranditse ko ngo abigishwa barigishije ikiringo gishasha. Yaranditse ko kandi ngo inyigisho z'abigishwa mu ihema. Yaranditse ko kandi ngo ihema be n'inyigisho nk'iz'abigishwa z'intumwa, kuko ni ikiringo gishasha, nicyo kiriko kiravugwa ko. No kuri 5B umurongo wa 48 aravuga ati murazi ndifuza ko nogira ihema rinini nkarishyira ngaha hagati muri mwebwe abantu beza, tukahaguma ku buryo dushobora kumara nk'umuhingamo turi mu gikorwa cy'inyigisho hagati y'abakozi b'Imana, tukemerera ko amashengero aba atunganywa. Murazi ikintu kimwe, ndizeye ko Mpwemu Yera azodufasha kubikora. Yaranditse ko ngo ihema hamwe n'inyigisho. Mwene Data William Branham yavuga ati ariko iyo umuntu agumye yumviriza ijambo, asoma ibintu byasezeranywe muri iki gihe cyacu, ukwizera kwe kugenda kurongerekana buri munsi arushiriza kuba ashikamye mu by'Imana yasezeraniye ishengero ryayo. Kandi kubera ko mwebwe muri gice cy'ishengero ry'Umwami, namwe nyene mugenda murakura mu buryo bw'impwemu, kugeza aho mwebwe nk'abantu ku giti cyanyu mugera ku ntambwe ya zahabu y'ubuzima bwanyu nk'abizera Kristo. Aricyo gihe kikaba igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka kuri mwebwe nk'abantu umwe ku giti ciwe. N'ingirakamaro kumenya ibi bintu kugira ngo gutyo mwebwe nk'abantu umwe ku giti ciwe namwe mugere mu ntambwe y'ubuzima bwanyu ya zahabu, igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kiraheza kikaba igihe cya 50, kuko 50 bishushanya canke ni umwaka wa yubile, ni umwaka ugira 50 wa yubile. Nimurabe ku rupapuro rwa 6A ku murongo wa 59 aho aratubwira icyo ari cyo ikizotanga mu mwuzuriko kwizera ko kuzamugwa. Ati ndizeye ko vuba hagiye kugera igihe aho gukira indwara kuzoba ari ugukira kw'igitangaza, bizoba bisigaye ari ibintu bisanzwe. Dutegerezwa gushikira aho yacyatapura ibuye rikomeza ifuka n'agakwegukaga mu ibuye rikomeza ifuka. Dutegerezwa gushika ku kwizera ko kuzamugwa mu ishengero kugira ngo tuduge tuve ngaha umunsi umwe.
hejuru yaranditse ko ngo ukwizera ko kunyakugwa ugukira indwara bizocika ibintu bisanzwe. yaranditse ko kandi ngo ukwizera ko kunyakugwa mu mituragaro, mu butumwa bwiza bw'ubwami. ukwizera kwizamurwa kuri hehe? mu mituragaro, nk'uko we mu butumwa bwo kuwa gatandatu ku isabato ati wewe woshobora kuvuga ko ufise ukwizera kwizamurwa kuko kuri wewe ivyo vyaravuzwe haheze imyaka. aho mwene data William yavuga ati ivyo byumvikana neza kandi ni vyiza ko wokwiyumvira uko, ariko umuntu atumvirije ivyasezeranywe ko vyobaye biriko biramenyekanishirizwa mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema, akaba atizeye ibintu ngaho vyobaye biriko birahavugirwa arizo nyigisho ariyo mituragaro, niyo nshobora kuvuga ko afise ukwizera ko kunyakugwa. ukwizera ko kunyakugwa bariko barakuronka abana b'Imana uyu munsi mw'ihema rinini katedrale. ni ukwizera kwizamurwa, uko mwene data Branham yavuze ko igihe yavuga ati Yohana, ivyo ntuvyandike, bireke birengane, nzobihishura kuri wa munsi igihe bizoba bikenewe ko babimenya. uyu munsi niwo munsi, uyu niwo munsi kandi niho bikenewe ku ihanga ry'Imana ko bamenya, bakamenya ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi ibyatumye haba agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. umunsi ni uyu, aho wewe nanje twari twifuza, uwo twari tunyotewe. cyangwa uwo mwene data Branham yavuze ko ati ndanyotewe kuba noba ndi ngaho mu icyo kibanza. kugeza ubu rero turi mu iki kibanza, kugeza ubu turiko turakira uku kwizera ko kuzamurwa, kandi mubimenye mudakekeranya. mwene data mushikanje uri kuranyumviriza, wewe uzoronka inyungu z'ibi bintu uri kurumviriza, kandi uzoronka umubiri wawe uhoraho uhawe ubwiza. uzoshobora kubona abagiye kuzuka. ibyo ubimenye udakekeranya, kuko ni isezerano, kandi nimba ari isezerano rero Imana izorishitsa nk'uko yashikije n'ayandi yose. rero ni ingirakamaro ku ishengero ry'umwami nk'umubiri w'ibanga w'abizera ko rishika mu icyo gihe. nimurabe ibyo Reverend William Branham yavuze mu butumwa bwiswe ngo igihagararo cy'umuntu atunganye ku rupapuro rwa 4 mu Kiespanyol, ati turiko turegereza ibimatanijwe ndwi, turarangije kwiga ibihe ndwi by'ishengero, kandi ubu butumwa bw'inyigisho burafasha gutegura uwo wese yacunguwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo uzoba ari muri icyo gihe cy'ishengero, igihe gihoraho cy'ishengero, ku iherezo ry'ibimatanijwe. mwene data William avuga ati aha turashobora kubona ko igihe gihoraho ari igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka inyuma y'ibihendwi by'ishengero. nuko rero ni igihe aho ishengero rironkera ukwizera kurishoboza guhindurwa no kujanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. ni igihe aho guhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo kuzokugururirwa abantu, guhishurirwa abantu. ibanga rikomeye cyane riri muri Bibiliya yose rizohishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri rwa rutonde nyene uko hama haza guhishurirwa ku ishengero muri buri gihe. mu rutonde nyene nk'uko guhishurwa kwaje muri buri gihe kwaje gute? kwaza biciye mu gikoresho, biciye mu muvugishwa n'Imana, kuko umwami uhoraho ntazazokwigera akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe abo avugisha. Amosi 3:7. rero murabe ku rupapuro rw'122 mu gitabo cy'imirongo haratubwira ku murongo wa 10:90 ni bangahe bari ngaha bari kumwe n'iri hema mukiriza amaboko? ni benshi. ndanezerejwe cyane no kuba ndabafise ngaha. hari haheze igihe aho tutigeze dukora igikorane nk'uko twariyumviriye ko twokubaka ihema hakavugwa ku nzamba ndwi. umwami abyemeye yaracapuye ibuye rikomeza imfuruka, hejuru yandika ko ngo ihema n'inzamba. ni ukuvuga murabona
murabona ingene mwihema se estaría predicando hobaye hariko haravugirwa ibijyanye n'inzamba. Hari abantu yavuga ati buri gihe Imana izokwama ibifise ibikoresho mu ishengero ryayo, uva mu gihe utera uja mu kindi. Intumwa ku ntumwa ihwanye na buri gihe ijambo rihishuwe rirayiza ko iyo ntumwa ikaribwira abantu. Iryo jambo rigaheza rigahinduka ukuri, bigakora igice cy'umubiri w'ibanga wa Kristo uba uhwanye n'icyo gihe. Uko niko ijambo riza kandi uko niko rishyitswa muri buri gihe. Mu butumwa mu gitabo cy'ibihe by'ishengero gikosowe ku rupapuro rw'265 nos dice, haratubwira, vamos a ver aquí en este, reka turabe ngaha muri iki amajana 265 hepfo aravuga ati nk'uko twamaze kubivuga Yesu ariyerekana ari kumwe n'intumwa yo muri buri gihe. Bo baramukura ko uguhishurirwa kw'ijambo rya buri gihe. Uko guhishurirwa kw'ijambo gukura mu isi abatoranijwe b'Imana kukabashyira mu kunga ubumwe mu mwuzuro na Kristo Yesu. Izo ntumwa zitwa inyenyeri kuko zikayangana umucyo zitiye ahandi, umucyo w'umwana Yesu. Yongeye bitwa inyenyeri kuko bajyana umucyo mu ijoro. Rero mu mwijima w'icyaha bo barazana umucyo uvuye ku Mana ku ihanga ryayo. Rero murabona ingene Imana yagiye izirazana ubutumwa muri buri gihe biciye mu ntumwa yo mu icyo gihe. No ku rupapuro rw'167 168 a mitad de página, hagati na hagati m'urwo rupapuro. vamos a ver aquí en este, reka turabe ngaha muri iki gitabo. acá en la 170, ngaha ni pero ku vamos a ijana na leer mirongo aquí. irindwi, ariko reka dusome ngaha. que desde que ustedes ijana na mirongo tienen, itandatu n'umunani mu icyo gitabo mwebwe mufise. el que tiene oído oiga lo que les Uri dice a n'ugutwi la niyumve iglesia. icyo mwema abwira amashengero. Note aquí que Jesús por Murabona el ngaha Espíritu, ko Yesu en cada edad se ashyira refiere solamente a yerekana una ko persona mwemu muri buri en gihe relación a la atumbera palabra ku muntu por umwe esa edad. ku bijyanye n'ijambo rigenewe icyo gihe. Intumwa imwe rudende muri buri gihe niyo ironka ibyo mwemu aba ategerezwa kubwira icyo gihe, kandi iyo ntumwa ziba ari intumwa ku ishengero Él ry'ukuri. habla por Dios, Yo por ivugishwa revelación a las n'Imana iglesias, kubwo guhishurirwa tanto kuza ari a la w'amashengero. verdadera y a la falsa. Ryaba ishengero ry'ukuri ni igikinyoma. Rero ubutumwa bushikirizwa bose, ariko naho burungikwa kubo buba bushoboye gushika ko bose, ubwo butumwa bwakirwa n'umuntu ku giti ciwe, bukakirwa n'umugwi kanaka ubigenewe ubifitiye ububasha mu buryo kanaka. Buri muntu wese muri uwo mugwi ni umwe aba afise ububasha bwo gushobora kumva ibyo mpemu ariko aravuga biciye mu ntumwa. Yaranditse ko ngaho ngo kugira ububasha bwo umwihwezo nk'uw'abavugishwa, ububasha bwo kumva ibyo buvugishwa. Abo baba bariko barabwumva nibo bariko barakira uguhishurirwa kwabo ku giti cyabo, nta nubwo uwo mugwi uba uri kurakira uguhishurirwa mu buryo bw'ikivunga, ariko umuntu wese aba ariko arumva yakira ibyo intumwa yamaze kuronka bivuye ku Mana. Yaranditse ko ngo uguhishurirwa kuzanywe n'umumarayika. Y en la página Ku rupapuro rw'169 naho
aravuga ati muri buri gihe neza neza hari rwa rutonde nyene, nico gituma umuco uza biciye mu ntumwa kanaka ibihagurukijwe n'Imana yihagurukije mu kibanza kanaka. Inyuma y'iyo ntumwa umuco uraguka biciye mu bukozi bw'abandi baba bigishijwe arabizigigwa, ariko guhera mu uwo mwanya abo bose bagenda kuvuga buri gihe ntibama batahura ingene ari ingirakamaro cyane kuvuga ikintu umwe yavuze cyonyine. Mwibuke Pawulo yaragabishije abantu ko bovuga gusa ibyo yavuze. Ati mbega ijambo ry'Imana ryaje kuri mwebwe canke ni mwebwe ryashyitse ko mwenyene? Nimba hari uwibaza ko ari umuvugishwa canke ari umunyampemu, mwumve ibi ndabandikiye kuko ni itegeko ry'umwami. Abikorinto ba mbere 14:36 kugeza kuri 37. Ku ruhande rw'uwo murongo yari yacapiye ko ibihe rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, abidondagura kuva kuri 1 kugeza kuri 8, bararyongera ko ngaho cyangwa bagakura ko hariya mu kanya gatoya ubutumwa ntibuba bugitunganye, ikangiro rigaca ripfa. Mbega ingene twategerezwa kwiyubara tukumviriza ijwi rimwe gusa, kuko mwemwe bafise ijwi rimwe gusa ari ryo riba ari ijwi ry'Imana. Pawulo yarabagabishije ko bovuga gusa ibyo yavuze nk'uko na Petero nawe yabikoze. Yarabagabishije arababwira ko nawe ubwiwe Pawulo atashobora guhindura ijambo na rimwe mu byo yari yatanze kubwo guhishurirwa. Mbega ingene ari ingirakamaro cyane kumva ijwi ry'Imana biciye mu ntumwa zayo, hanyuma abantu bakavuga ibyo bahawe, izo ntumwa zahawe kubw'amashengero. Aracapira ko ibihe rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Mwendete William arabana avuga ati iki ni igihe kibangikanye n'igihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yaramaze kuza kandi yaragiye yarasize ubutumwa bwiwe. Ubutumwa bwiwe nicyo kintu ngirakamaro cyane yarazaniye abantu. Nuko rero dushingiye ku butumwa yahawe bugenewe abantu kugira ngo ategurire inzira kuza kwa kabiri kwa Kristo, uko rero niko hazoshyizwe kuza kwa kabiri kwa Kristo no kuza kw'abera bamwizeye bagiye bazutse. Byose bizoshyitswa nk'uko byasezeranywe. Nuko rero uko buri wizera Kristo abona ugushingirwa intahe, uguhinduka ukuri kw'iby'Imana yasezeranye, ugushingirwa intahe kw'iby'Imana yasezeranye biriko birashyitswa iby'Imana yasezeranye, arakira umugisha, araronka ukwizera. Ukwizera kwe kurongerekana gute? Aravuga ati ariko arabona uguhishingirwa intahe, uguhinduka ukuri kw'iby'Imana yasezeranye. Ivyo bigenda birongereza ukwizera kumwizera, kandi umuntu arahabwa ubuzima agakabugwa akagenda arakura mu buryo bw'imwe mu bumenyi bwo kumenya Imana n'ijambo ryayo. Imbere gato aravuga ati nuko rero mugumye neza ibi byanditswe kugira ngo bihinduke ukuri muri mwebwe, kugira ngo vyambare umubiri, bihinduke umubiri muri mwebwe. Bihindutse umubiri rero bitegeza gushikirizwa muri mwebwe, mubigumye neza, mubigumisha ukuboko kw'inkomezi kukwizera. Nuko rero tube turi maso kuri aya masezerano yose, tugavye uko agenda ashitswa, ntiducikwe no gushyitswa kw'aya masezerano, kuko aho niho hari ubugingo ubuzima mw'aya masezerano ahindutse ukuri igihe ashikijwe. Mbega ibyo twasomye n'ibiki ku rupapuro rwa 59 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. Israeli izokongera kuvuka mu buryo bw'impwemu, kuko umuco wayo n'ubuzima bwayo bigira biyihishurire. Umuco wabo Mose, ubuzima bwabo Eliya. Mose na Eliya mu mababa yiwe azozana agakiza, azozana umubiri uhoraho uhawe ubwiza, uwo tunyotewe cyane twifuza cyane. Ukugwana urugamba rwiza, icyo nicyo kigwa tugira tubone kandi twumve muri uyu mwanya. Reka duhaguruke
tener el mensaje kugira ngo gutyo dukurikire ubu butumwa para hoy bw'uyu munsi, y que Dios kandi ese Imana yobandanya dando, kuduha no kuduhishurira, viendo el cumplimiento tubona ugushitswa de las promesas, kw'amasezerano, en donde, como nos fue dicho, aho nk'uko twabibwiwe ko uko tugenda tubona ugushitswa kwayo, ukwizera kugenda kurongerekana gukura. que siga aumentando la fe Ese ukwizera kubandanya kongerekana en nosotros. muri twebwe, Esa fe que kwa nuestro hermano kwizera Branham habló, uko mwene data Branham que yavuze sería dada ko en una gran kotangiwe carpa. mu ihema rinini katedrale. Bienaventurados vuestros ojos porque Amaso ven, yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu arahiriwe kuko yumva, porque muchos desearon. kuko benshi Miren, nuestro hermano barabyifuje. Nimurabe mwene data Branham deseó estar aquí yarifuje ko yobaye ari ngaha, en su cuerpo. ari mu mubiri wiwe ufadika. Él fue traspuesto We gusa yarimuwe ajyanwa mu iyerekwa, hasta un día que había una actividad ashika ku munsi aho hariko haba igikorane, aho hariko harakorerwa ibintu byinshi. pero estar aquí Ariko kuba ngaha en este cuerpo temporal turi que muri uyu Dios nos mubiri ha umara igihe gito w'Imana yaduhaye, tukaba turiko turakorakora dado, n'ayacu maso, ayacu matwi, todo eso que le fue mostrado a él ivyo byose we yeretswe es una bendición que no no mugisha. hay forma de agradecer. Ata buryo buhari bw'ingene twobishimira data wacu wo mu ijuru kuba twebwe yaradushizeho ngo tube muri iki gihe. Somos el pueblo más Turi ihanga bienaventurado ryagiriwe amahirwe arenze de todos los pueblos, mu yandi todos mahanga los yose, seres humanos que han mu pasado bindi por la biremwa tierra. abantu bose baciye kuri uyu mubumbe w'isi. Y allí Daniel, Kandi hariya ellos los Daniyeli entendidos entenderán. baramubwiye bataba b'ubwenge bazobitahura. Aho mwebwe murondeye muri Bibiliya hose haba hariko haravugwa kuri twebwe, ariko mu gihe hariko havugwa ibintu vyiza, ab'ubwenge bazobitahura. Anda Daniel, cierra esas cosas. Wowe wigire Daniyeli ibyo bintu bimatanishije ishashara kugeza mu gihe cy'iherezo, aho hariko haravugwa kuri twebwe, ntivyari ibyo muri kiriya gihe hariya, De el tiempo de Juan. kiriya gihe ca O Yohana. sea que viene Ni hablando ukuvuga ko desde el Génesis. Hermano Branham dice, byagume bivugwa guhera mu itanguriro. Mwene data Branham yaravuze ati ikimataniro cy'indwi guhera mu itanguriro kiba kiriko kiratangazwa, kandi mu kimataniro cy'indwi turahari twebwe twese. Ni ukuvuga twagiye turatangazwa tuvugwa guhera mu itanguriro. Rero ubu esa palabra mw'uyu mwanya turi ngaha, iri jambo ririko rirahabwa ubuzima, ririko rirashyitswa muri mwebwe no muri jewe. somos escrituras Turi ivyanditswe en cumplimiento. biriko Unas birashyitswa, ya cumplidas y bimwe otras byaramaze en cumplimiento. gushyitswa, ibindi nabyo Porque el biriko pueblo bigenda que bishyitswa, verá a kuko los que van a resucitar. ihanga rizobona Aquí está. abagiye kuzuka ngiri riri ngaha. No muri Amerika Latine naho ihanga rizohindurwa ngiri riri ngaha. Ihanga rizomara ya minsi 30 na 40 riri ngaha. Ihanga rizoja mu izamurwa ngiri riri ngaha. En todo lugar que esté, No mu bindi bibanza byose aho la enseñanza muriko más murumviriza inyigisho zo mu ihema, le da la seguridad bibaha umutekano ukudakekeranya ko muzoba mu mazimane y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Imana ibahezagire, Imana ibarinde. Reka dukurikirane iki cigwa. la buena batalla. Dufite iki cigwa cyitwa ngo kurwana urugamba rwiza. Vencedores del tiempo final. Abanesha bo mu gihe cya nyuma dukomeze turwana urugamba rwiza, kuko isezerano ni uko tuzonesha. Hamwe natwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago. Me indica, sí, un momentito, Akanya gatoya, reverendo William Pérez. Revera William Perez, m'imisegonda mikeya. Aprovecho la oportunidad para Reka nkoresha aya mahigwe uyu mwanya desearle al misionero kugira ngo Miguel nifurize missionnaire Miguel Bermudez Marine buen viaje, ko yogira urugendo rwiza ari kumwe n'umukenyezi wiwe n'abaza kumuherekeza, y que la bendición del kandi umugisha w'Imana n'ububasha bwose ube kuri we, guarde y lo
imurinde muzigame kandi bikorane azokoresha hariya muri Venezuela bize bibe iby'umugisha ukomeye ku ishengero ryose ry'umwami kandi azagarukana imigisha byongeye kandi nagomba kugira icyo mvuze ku kandi kantu ngaha kugira ngo bene data bose nabo bavyumve kandi nuko narindindire ko hashigwamwo ubu butumwa kugira ngo aheze avuge kuri iki gice aho avuga ati avuga kuri ka gafi kari katerewe hejuru y'amazi hanyuma mu mwanya w'igihimba cy'isaha abo babandanije bariko bararoba uburovyi mu gacerere aribwo bujyanye n'igihimba cy'isaha cy'agacerere kandi ubwo burovyi nibwo mwene data Branham yarifuje ko yoroba izo mfi 153 kandi mu 2009 we yaratubwiye ati kugeza nuba ku gacerere mu ijuru nikaratangura aho hari mu butumwa bwiswe ngo kuba turiko turahezagirwa no gushitswa kw'igihimba cy'isaha cy'agacerere rero ku iyo tariki yaravuze ati kugeza nuba ku gacerere mu ijuru nikaraba ariko kazoba no kuvuga ko muri iki gihe abamarayika ubukozi bwa Mose na Eliya nibo bobaye bariko barashitsa uburovyi bw'igitangaza mu mwanya w'igihimba cy'isaha cy'agacerere vyashushanije mu mfi 153 no kuvuga ko hakomeje ubwo burovyi ariko ubu mu gice cyo hejuru mu ibuye rikomeza imfuruka niho bubandaniriza kugira ngo harobwe abatoranijwe b'Imana imfi 153 zashushanyirijwe hariya arizo izo mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo mu kibanza cyahera cyane aribo bazoronka guhindurwa kwabo kandi ubwo burovyi buriko burakogwa n'ubukozi bwa Mose na Eliya rero nari nifuza gushyira kwa aka gace ngaha kugira ngo ndababwire ko mwebwe wewe uri umwe mu izo mfi 153 imfi nini ziriko zirarobwa zishyirwa mu gasongero mu isonga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka mu iki gihimba cy'isaha cy'agacerere ni byiza murakoze cyane nashaka gushyira kwa aka gace ngaha kandi no kwifuriza umukwizabutumwa Miguel Bermúdez Marine urugendo rwiza komeza Revera William Peresi usozere